nimuze tube agahore dusena data wo mw'ijuru, kuko naye ahandi ivyo twirukima vyose tuzobisiga, ariko nimuze tube agahore kugira ngo ijuru tuzoricemo, kuko ijuru rizokwigirwamo n'abera, ijuru rizokwigirwamo n'abavutse ubwa kabiri, bakagira ivyamwa vya mpemu yera, bakuzura urukundo, bakuzura ubugwaneza, bakuzura ingeso nziza, bagafasha abandi. Urarya ugasesa ugasigaza mwene so yaburara, abana bawe bariga, abana ba mwene so babuze minerva, ukaryoherwa bagahora kugira ngo himbane Imana. Yesu adufashe kandi atugire neza. Nimuze tubagahore dukunda batadukunda, nimuze tubagahore dusengera abaduhama, nimuze tubagahore dufashe abatishoboye, kuko kuri wa munsi igihe Yesu azoba yicaye kuri ya ntebe y'iki y'amateka, azovangura intama n'impene, abari intama azishire mu buryo bwiwe, abari gute? Nimuze uruke mu bwami bwa data. Nari nshonje mugira gute? Nari gusa mugira gute? Nari ingenzi mugira gute? Nari nyotewe? None murabikora? Nimubagaho bene data. Ukwezi k'umunani nagiye kwivuza mu Bubiligi bivanye n'indwara ya arthrose mfise, hamashitse hariya kubera ko hari mu kwezi kw'indwi k'umunani haba hashushe cyane, abantu baba bisi baba banezerewe cyane. Umuganga amaze kumvura cyane ndayerera nja muri Sweden, nja muri Norvege, nongera ndagwara, kandi uko niko badukoresha mu mashengero kandi ndwara. Hama kandi kindi nabo dushima Imana, Uburundi hari Imana, kuko hariya muci amashengero arugagwa, amashengero bose baja mu biruhuko kuja ku biyaga. Ndibuka hari umupasitoro muri Sepake arongoye ishengero Oslo, maze kumubwira ko nza kumuramusa ati ntuze, ati turi mu kiruhuko abakristo wobona. Ngiye gusengera umuryango usengera, barambwira ati dusengera mu bazungu no mu ADPR, abazungu amashengero arugaye. Bajanye mu ADPR nsanga pasiteri wa mbere n'uwa kabiri, mwari muri Canada, undi ari mu Rwanda, bagiye kuruhuka. Nakiriwe n'umukuru w'abaririmbyi, niwe yampaye umwanya, yaravuze ati ndaruhutse ndose ubu butumwa. Nukuvuga dushima Imana, biriya bihugu vya hariya biragowe. Hanyuma mbona no gutanga intasho za abasore bacu bari hariya babita abaseripien. Hariho abana ba Mama Dafoza, hariho abana ba Pasteur Justin, n'ubundi yitwa Pasi ahora ari umukameramen. Eka ishengero ryarazana riruzuye, Yesu ashimwe cyane. Ariko ahandi ni inkewa, abantu 200 30 ukazi iryo shengero, ariko kwa Lazaro barafise hafi amajana 3. Kubw'icyo rero kubera umuruho mwinshi nagize hariya, kubw'ikiryohera ndaza, umuntu yantumye ncandi Kigali. Mvuye Kigali ndagaruka, twari dufise uruhimbi, hanyuma tugira uruhimbi ku Ntahangwa. Umukuru ku Ntahangwa arabara ngo muherekeze mu Rwanda, muherekeza numva ko menetse umutwe. Hanyuma ico gihe hari ibinini vyitwa nibe ari action, bari action, nivyo nagenda mfata. Mvuyeyo naciye nshikira mu bitaro kuri Tanganyika Care Hospital. Nishitse hana nagiye n'inyonze, umuduga ndawutwara, nshitse imbere ya muganga, buri ico ndamubwira. Maze buri ico ndamubwira nicaye iminota 5, ubwenge buraza, nabwenge jewe sanze ndwaye hypertension, ibindi ntavyo nibuka. Ibizami vyatwaye hafi 380. Hanyuma mpejeje ivyo bizami, anyandikiye imiti, nsohotse ngiye, kuko hari amasaha 10, numva mu nda vyanse, ngiye muri restaurant
niho nasanze nunamye nsanga ndi muri reanimation. Uyu mukristu mwene data Jovite niwe yasanze asanga niwe yongera sinaramuronderwa mbariye uko byagenze ndamubura. Amarecho nshatse kuvuga uyu mubiri ntihagire uwishimira, uyu mubiri ntihagire uwishimira kuko bamaze basanze mfise debi ya diabete, debi ya insuffisance ntuze amafyigo, basanga mfise ntuze na infection mu maraso, namaze ukwezi kose ngwara, ariko Yesu ni mwiza ko nongeye kubabona. Imana ishimwe cyane. None rero tumaze iminsi turi ngaha kuva ku wa kane dusangira amajambo y'Imana. Natanguye ku ntahe hako gutangura gushimira bungere badukumbuje bene data bamwe muri mwebwe twamara imyaka 15 nk'uko pasiteri yabivuze. Naryohewe cyane kandi ndanezera Imana ihezagira bungere. Hanyuma ndashimiye ikaze mwaduhaye bakozi b'Imana, ndanezerewe kuba uko mwicaye uku, nukuri mwese abahezagire cyane. Mwese tuze duhurire mu ijuru, tuze murwane intambara nziza, nukuri ntagire uzobura mu ijuru. Imana ibahezagire. Ndafise intasho za bene so hariya dukorera, bamaze ni beza nabo, ntajoro na rimwe batarara barasenga baririmbye, ntajoro na rimwe hagerera abantu basenga menya yuko bakijijwe. Ni beza nabo barambika intasho n'umuzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma ndabakeje, nanezerewe kongera kwinjira muri Yorodani. Nari maze imyaka ntabatiriza, none kandi aho kuguru nikora aho mubona eskelesi ishobora kuzimanuka cyangwa ngo duke, ariko Imana yakora igitangaza. Babonye nafashe pasiteri Deo kugira ngo simpembe, ariko byagenze neza. Imana ishimwe cyane. None rero ndanezerewe. Hanyuma rero kubw'umunezero sinzi aho ntangura naho mpereza. Ni ukuri ndanezerewe kubabona kandi muri beza, tuze duhurire mu ijuru. Amen. Hanyuma nagira dusangira amajambo tumaze iminsi tuvugana ku majambo ajyanye no kuja mu ijuru. Ndazi ko twese turi ngaha twifuza kuzoja mu ijuru. Ni natagomba kuzoja mu ijuru, kumbura baje baherekeje abaje kubatirizwa, umugabo nabo baribonye ibyiza, nabo kumbure bazoza babatirijwe. Ariko muri iyi si tunyamukira n'ingenzi iwacu ni mu ijuru. Hanyuma rero twaravuganye ku bantu b'abanyabwenge kandi b'abatunzi barondeye Yesu, babo bakaza bakamwikubita imbere bakabati, mwana dukora iki cyiza cyo tuma tuja mu ijuru. Hanyuma bose yarishyuye ijambo rimwe, ati murazi byageze, ati ngo byose turabizi, ati basanga mubizi, hari kimwe muhagije ko mugomba kuja mu ijuru, genda muba gahoro. Kuba gahore ni kuba parfait, kuko agahore abantu benshi baritaho. Ni umuntu kuba parfait, umuntu atunganye, kuko ijuru ni ry'abantu bari parfait, ijuru ni ry'abantu batunganye, ijuru ni ry'abantu bejeje. Rero ko mugomba kuja mu ijuru mukaba muzi ko muvuga ko muzi ibyageze, genda mube parfait. Imana ishimwe cyane. Hanyuma bose ko ari batanu ari bane baronse iyo nyishu. Umusore w'umutunzi yaraje aramubaza ati mpora ikijya mu bwami bwo mu ijuru, abana ati genda bagahore, hanyuma ugurisha ibyo ufise byose uhabona. Umukuru w'isinagogi nawe yari umutunzi, araza amukubita imbere ati nkore kugira ngo nje mu ijuru. Aramubwira ati urazi ibyageze, atego genda ubagahore ube parfait uzoje mu ijuru. Hama umushinga ntahakomeye w'umutunzi nanone araza bibuko. Hama n'uwundi nawe umukuru yigisha ibyagezwe nawe araza, mugabo aza nko kumugeza
nawe aramubwira ati niba ugomba kuzoja mu ijuru genda ube parfait ugurisha ibyo ufise byose uhabura. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Iyi Imana yacu iri parfait, ni Imana y'agahore. Dusomye muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo iki gice cya 5 ine na 3 gushika 8 haravuga ngo barumvise yuko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwasi wawe, ariko jyewe ndababwira mukunde abansi banyu mubasabire ababahama kugira ngo mube abana bande ba so wo mw'ijuru, kuko so wo mw'ijuru atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda muri n'impera ki? Mbega abatoza ko bose ko bagira nimwaramukanye n'inshuti zanyu gusa, kandi muzoba mubarusha iki? N'abanyamahanga siko bagira, mwebwe mube gute? We gahore nk'uko so mw'ijuru ari iki? Aragahore. Ndakwifurije kuba gahore. Kuba gahore no kuba umuntu mwiza ku bantu bose, ababi n'abeza. Imana ni nziza na gahoro, ikunda abarozi. Ibaha imvura nabo barimye, ibaha izuba bakanika barimye, ikunda abantu bose. Umudokiteri arashobora kuba afite kabine medikale yiwe, yabura abarwayi agasenga Imana ati Imana ndagusaba nzanira abarwayi no mukate w'abantu, Imana ikamuha abarwayi. Uwitwa ikinogo abuze abantu aza guhambamo, arasenga Imana ati Imana ngomba bapfa. N'agahoro, Imana n'agahoro ni nziza, igirira neza ababi n'abeza. Yesu ashimwe cyane. Itanga imvura ku barozi, abicanyi n'abana bayo. N'agahoro. Nituba gahoro tube nk'Imana, dukunde abatadukunda. Kuko niba tugomba kuja mu ijuru dukwiye gusa na Data, kuko ijuru aho Data ari ni ryabera. Si ijuru rimwe abantu b'inzigo, abantu b'ishari, abantu b'urwango. Uri kurara amashengero y'ubu menshi birababaje. Abantu bitwa ko basenga Imana ariko ugasanga buzuye inzigo. Abantu bumva ko basenga Imana ariko bakagiranira amashari. Abantu bumva ko basenga Imana bakarogana. Abantu bitwa ko basenga Imana bakikekana. Abantu bitwa ko basenga Imana ugasanga umwe arakubita urutoki ku rundi, ariko bahurira mu nzira baravuga oh Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe mwene Data, amen. Wamara kugenda tukiya kivaru ijuru kuraja muri ryari tubagahoro beza. Aba bagabo bane Nikodemo yagiye mu ijoro, kuko yari umukuru w'umusanidreya, ari mu nama muri y'abafarisayo. Aravuga ati jenge kumwikubita imbere nkakumarira ikibazo canje, abanyuda bompagurukira, acagenda mu ijoro. Mugabe ikibazo ciwe cyari kimwe n'icumi c'aba bane bagiye ku murango, kuko baramaze gutohoza babona ko Yesu aje avuye mu ijuru, babona yuko atandukanye n'inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo, babona yuko ari inyigisho zo mu ijuru, inyigisho nzima zibohora. Yesu ashimwe cyane. Niho bagenda barona ati none turabona ko kuri umwana w'Imana ko uvuye mu ijuru, iryo juru natwe tworyinjiramo gute? Nikodemo inyishu yaronse yamubwiye ati ndakubwiza ukuri, utavutse ubwa kabiri dushobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nikodemo arashituka, arakanguka, umuntu w'umugabo nkanje novuga ubwa kabiri gute? Yesu aramubwira ati ndakubwire Nikodemo, ni ukuri ndakubwiye, utavyawe n'amazi na mpere ushobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abantu benshi
babyarwa n'amazi ariko ntibabyarwa na mpemu. Bariya bene data babatirijwe ndabifurije kubyarwa na mpemu. Nimutabyarwa na mpemu ngo mubatizwe muri mpemu yera, muzoba uko muri, nta byago muzokwa, ntimuzoneshe. Ariko kugira ngo muneshe mubagahore nuko mwemera mukabyarwa na mpemu, Imana irahezagire cyane. Kuko iri juru ntushobora kuryinjiramo utabyawe na mpemu. Kuko bamwe twabyawe n'abavyeyi b'abamaraya, abandi twabyawe n'abavyeyi b'imborerwa, abandi twabyawe n'abavyeyi b'abasuma b'abafunga kiwani, abandi twabyawe n'abarwanyi mu nzu ugasanga n'umuriro, ingumu n'amajido, umugore n'umugabo. Abandi twabyawe n'abavyeyi b'abamayibobo. Uko abantu vyaye bagenda biga kamere yawe. Samukara washika mu nzu kamera nk'icuri, umugore n'abana bakaja kunyegera, kuko nivyo wakomoye kuri papa wawe. Yesu ashimwe, Yesu adufashe. Rero kubera ko twavyawe n'abantu bafise kamere mbi, birakwiye ko tuvyarwa n'Imana ifise kamere nziza. Yesu ashimwe cyane. Tukabyarwa n'Imana ifise kamere nziza, yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi, yuzuye ubugwaneza, y'agahore, natwe tukaba agahore. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo bane baje kumaza dukora iki tujye mu bwami bwo mu ijuru. Yesu akababwira ati nimube agahore mushore ibyo mufise kugira ngo muzoje mu ijuru. Reka tuhasome kuko ndabona ari benshi, tumaze bisi twasoma cyo bituma ntahavuze. Ni Matayo 19 kuri uyu murongo wa 16 gushika 21. Umwe mu bakozi b'Imana Pastor Dewashika ngabisomera. Tumaze bisi twasoma cyo bituma ntashotse nasoma. Umusore w'umutunzi haza umuntu kuri we aramubaza ati, mwigisha, nkore iciza ki ngo ndonke ubugingo budashira? Aramubaza ati, umbariza iki iciza? Inziza ni imwe, ariko asangwa ugomba kwinjira mu bugingo witondere ibyagezwe. Aramubaza ati, ni ibihe? Yesu aramwishyura ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde umubanyi nk'uko wikunda. Wa musore aramubwira ati, ibyo byose narabyitondeye, hari ikindi mpajije? Yesu aramubwira ati, asangwa ugomba kuba gahore, genda ushore icyo utunze ugabire aboro, niba uzogira itunga mu ijuru, uteko uze unkurikire. Amen. Amen. Vuguti amen. Vuguti amen. Uremera mushora ibyo ufise, asa urondera kuba gahore, hamushora ibyo ufise, hamukurikire Yesu uzoje mu ijuru. Uremera? Ereka uyu musore ntiyemeye, n'aba bagenzi be batatu ntibemeye. Baciye bakunja isura, baca basubira inyuma. Nawe birashoboka ko ari uko. Nagomba nababaza ikibazo. Ni ikibazo kigoye. Twese turi ngaha tugomba kuja mu ijuru, siko? Hari utagomba kuja mu ijuru? Kuko bose hamwe kubita imbere ati dukora iki tuje mu ijuru. Uyu munsi aba bantu batubera icigwa ko ari bane na Nikodemo, bavuga ko bari bafise ubutunzi. Ubutunzi buri mu buryo bwinshi, bwa kiriya gihe sinzi ubwo aribwo, ariko ubw'iki gihe mu Burundi ni noti kashi. Hari abadafise inoti bafise amatongo arimo ibitoki byinshi, arimo imyumbati myinshi,
hariho abafise amatongo y'amahegitare barima imiceri, ibyo byose n'ubutunzi. Hariho abafise inka nyinshi, ubusho n'ubusho. Mugabo w'abapasiteri Mugabe barazibambuye aho muri Kongo, bari bafise nyinshi, wasanga umuntu afise inka 400-300, sibyo? Ubu barazibambuye. Ubutunzi bwo muri iyi si ni atari. Ubutunzi mu buryo bwinshi. Hari abafise ubutunzi bw'inzahabu, ubutunzi bw'ifeza, ubutunzi bwa diyama, ubutunzi bw'amahegitari y'ishamba. Sinzi rero abagabo bari ubutunzi bari bafise nimba ari ubuhe, nimba ari ubw'inoti, ntabyo nzi, ariko bivuga ngo bari abatunzi bimenyekana. Hari abatunzi bafise imiduga 2-3, hari abatunzi bafise amagorofa 3-4, amazu 3-4, ubutunzi mu buryo bwinshi. Ariko bivuga ngo bari abatunzi. Ibaja kwa Yesu baravuga ati dukora iki? Yesu arababwira ati ko mugomba kuja mu ijuru rero nimushore ibyo mufise mu bihaho, hama mubone kuja mu ijuru. Ikibazo rero ni ukubaza wewe, uyu munsi twese twifuza kuja mu ijuru. Uyu munsi twese nta muntu n'umwe atifuza kuja mu ijuru. Mbega aba bantu bagiye Yesu akabisha uko ngo nimushore ibyo mufise, hama mu bihabo, hama munkurikire. Mbega aba bantu barakosheje ntibakosheje? Ishire mu kibanza cyawe uyu munsi, wishire mu kibanza cyawe. Urazi ibyo utunze, ntidutunze bimwe, hari abatunze byinshi, hari abatunze bike. Uyu munsi bavuze ati pa ikengeri ravuze muje mu ijuru, ibyo ufise ibyo kugerageza wokwemera. Ni ikibazo, ntunyishure. Twese tugomba kuja mu ijuru. Uyu munsi bavuze ati okay, ubu rero urabona ko baje bamukubita imbere ati tugomba kuja mu ijuru. Hama rero bamaze kumukubita imbere ati tugomba kuja mu ijuru, nawe babwira ati nimushore ibyo mufise, hama munkurikire muje mu ijuru. Uyu munsi bavuze ngo ibyo ufise bishore uje mu ijuru, wokwemera? Mbabate, ni ikibazo kitoroshe. Ni ikibazo kitoroshe. Kubera iki? Kubera yuko ijuru turaririmba gusa mu kanwa, ariko bavuze ngo turijemo dutangura kujugumbira. Ni inzira imwe yo kuja mu ijuru. Iya mbere ni urupfu, iya kabiri ni izanga y'akabanga twiteze. Ibaze urwaye uri kumfira ugiye gupfa, hanyuma uzi ko uri umukristo kandi uzi ko uzoja mu ijuru. Mbega usenga uvuga ngo iki? Uca utangura guharura ibintu, ugaharura abana, ukavuga ati Mana rwiza simve, kandi ejo wavuga ngo urabishaka. None ni iki ko turabishaka? Ni ikibazo ukwiye kwibaza. Ngakora iki kugira ngo uje mu ijuru? Ni iki cyiza gukora ngo uje mu ijuru? Inyinshi iraje, gurisha ibyo ufise rero ukurikire uje mu ijuru. Urazi umva atari ikibazo. Turabesha rero, turabesha ntacyo dushaka, kuko yaba twarishaka hama bakavuga ati okay, ibyo ufise byose bisige gende, tuba tugenda tunezerewe. Imana idufashe kandi nayo tugire neza. Mbere naratahura neza uyu murongo, kuko Yesu yaravuze ngo biragoye yuko abatunzi binjira mu bwami bwo mu ijuru. Kubera iki? Kuko ibyo dutunze, ibyo dufise tubiritushije ijuru. Yesu ashimwe cyangwa Imana itubabarire. Imana itubabarire. Ibyo dufise tubirutishije ijuru. Nawe tuvuga ko dukunda ijuru, ariko umuntu avuga ati okay, harageze kuja mu ijuru, uca utangura guharura ibyo ufise. Umuntu umwe yari afise byinshi, mugabo akagira abana b'ibigone, abana bamunaniye. Araraba ati ibifaranga byuzuye konte ko ngiye gupfa, ibyana bitanyumvira. Aca ashoresha ikoti, arafata ibintu, ibyo numvise ngo arafata ibintu abitsindagira mu ikoti,
wararyambara apfa ari muri nyakoti na bya bifaranga biri muri we. Abana bagiye kuraba muri konti basanga ntayo, baruga ati rero byose byamutanga bijya bifaranga bitegeza kuba biri muri kiriya gikoti ari ikiziga. Barasanga ibisanduku barakenda basanga inote bipakije mu mufuko, yabijanye mu ijoro yarabisize. Erega ibyo dutunze nivyo ngaha, imiduga ntayo tuzojana mu ijuru, amazi ntayo tuzojana mu ijuru, ibyo binoti dufise tugamba ntayo tuzojana mu ijuru. Ibyo tuzojana mu ijuru ni mu gihe dukorera Imana mu gutanga ikigira cumi. Yesu ashimwe cyane. Ibyo tuzojana mu ijuru ni mu gihe dukorera Imana mu gutanga amashimwe. Ibyo tuzojana mu ijuru ni mu gihe dukorera Imana mu gutanga inyubako. Ariko ibyo turundarunda tuzojana mu ijuru tuzobisiga. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Reka Pastor Deo dusome umurongo utsindagira aya majambo tumaze gusoma. Umurongo utsindagira aya majambo tumaze gusoma, igitabo ca Yobu igice ca mbere umurongo wa 21, 22. Turabe yuko twaje muri isi ataco dufise, tuzova muri isi ataco tujanye. Yobu rimwe umurongo wa 21 kugera kuri 22. Ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi uhoraho niwe agahuruje. Izina ry'Uhoraho nirishemagizwe. Muri ivyo byose Yobu ntiyakoze icaha canke ngo yegeke ikibi ku Mana. Amen. Amen. Muguti amen. Wosenga nkuko Yobu yasenze. Ingamiya ziragiye, inka ziragiye, indogoba ziragiye, abana baragiye. Acavuga ati navuye mu isi, navuye mu nda ya mama ndi gusa, nzosubira mu nda y'isi ndi gusa. Bene data, ibyo dufise byose ni iby'Imana yadutije. Mureke tubikorere mu Imana. Aba bana batatu barabwiwe ngo bakorere, abagabo barabwiwe ngo bakorere Imana, bafasha bose bacaragira demituru. Yesu ndaba bakibura, ariko ndakwifuje gutongera demituru. Korera Imana uzobisanga mu ijuru. Yesu adufashe cyane. Reka rero dusome umurongo utsindagira Zaburi 3:9-6. Aya majambo Zaburi 3:9-6. Nukuri umuntu wese agenda nk'icijiji, nukuri bahagarikira imiti mu busa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzomutwara. Amen. Amen. Muravyemera? Turundanya ubutunzi atazi uzomutwara. Urabirundanya babana wanka, wa mugore mutumvikana akabitwara. Rero tureke kubura ubusa, dukora Imana, kuko bitwayikora tuzobisanga mu ijuru. Tanga ikigira cumi, tanga amashikanwa, tanga imperezwa, tanga inyubako, kuko uzobisiga ubisange mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Nimuze tube agahore mu gukorera Imana, nimuze tube agahore duse na Data wo mu ijuru, kuko naye ahandi ibyo twirukima byose tuzobisiga. Ariko nimuze tube agahore kugira ngo ijuru tuzorijemo, kuko ijuru rizokwigirwamo n'abera, ijuru rizokwigirwamo n'abavutse ubwa kabiri, bakagira ivyamwa vya mpemu yera, bakuzura urukundo, bakuzura ubugwaneza, bakuzura ingeso nziza, bagafasha abandi. Urarya ugasesa ugasigaza mwene so yaburara,
abana bawe bariga, abana ba mwene so babuze minervari, ukaryoherwa bagahora kugira ngo himbare Imana. Yesu adufashe kandi atugire neza. Nimuze turagahore dukunda batadukunda, nimuze tubagahore dusengera abaduhama, nimuze tubagahore dufashe abatishoboye, kuko kuri wa munsi igihe Yesu azoba yicaye kuri ya ntebe y'iki y'amatereka, azovangura intama n'impene. Abari intama azishyire mu buryo bwiwe, abari gute? Nimuze muruke mu bwami bwa data. Nari nshobora kugira gute? Nari gusa kugira gute? Nari ingenzi kugira gute? Nari nyotewe? None murabikora? Nimubagaho bene data, ukunde utamukunda, ukunde abasi bawe, kuko niba bagahore ugakunda batagukunda ukagira neza abantu, ikiganza cy'Imana kizoba hejuru yawe. Yesu ashimwe cyane. Uragomba ko ikiganza cy'Imana kiba hejuru yawe, uragomba ko Imana igendana nawe. Uyu muntu yitwa Dawudi yabaye agahore mu buryo buteye ubwoba. Dawudi amaze kwica Goliyati, Sawuli yaciye amugirira ishari. Muri uko kumugirira ishari aramuhiga kugira ngo amugirire nabi, ariko hamwe no kumuhiga Imana igaca icanzu. Umunsi umwe ariko aramuhiga yisanga ari mu maboko ya Dawudi. Uti byagenze gute? Yariko aramuhiga Dawudi yibereye mu isenga, Sawuli amusanga mu isenga ahari. Abo biri kumwe na Dawudi babana Dawudi atumviriza rero ati Imana iramuhaye nguri agenda umwica, ajyana n'umusirikare umwe mukuru. Bashitse aho Sawuli ari, umutima uramusoka. Icyo yakoze yafashe igipande cy'impuzu yiwe ntiyamwica, aca aragenda ahagarara hanze, aca aramuhamagara ati Sawuli, Sawuli ntigira iki? Atereka Imana yari yakumpaye, atariko nakugirira imbabazi nakwica. Wewe Imana iguhaye umwansi wawe wo mugisha. Bagahora. Sawuli, Dawudi yabaye agahora imbere ya Sawuli, si rimwe gusa si kabiri. Ikindi gihe Sawuli ariko arahiga Dawudi, Sawuli babarira Dawudi aho Sawuli ari n'ibirindiro byiwe, aho aryamye n'umusirikare mukuru yitwa Abuneri. Hanyuma umusirikare umwe Abishayi abarira Dawudi ati ngo tugende turabe, nako Dawudi yabarira Abishayi ati ngo tugende turabe aho Sawuli ari. Bagiye basanga basinziriye ubutikoma, baryamye hagati y'imikogote, n'umukuru w'ingabo Abuneri ari hampande yiwe, umukuza wa Sawuli ku mutwe n'icumu. Dawudi uwo byari kumwe aravuga ati reka namukubite icumu rimwe gusa ndamutobekeranye. Dawudi aranka ati ntuwice uwashyize kwa mavuta. Hanyuma ibyabaye, Dawudi afata umukuza w'amazi n'icumu rya Sawuli arabijana, abishikanye aca arasemerera ati Sawuli ntigira iki? Imana yari yakumpaye ariko sinakwishe. Sawuli aravuga ati mwana udushije kugororoka, jewe nabaye igipfu. Ni ukuvuga umuntu w'agahore aronse umwansi we ntashobora kumwica. Igihe kirashika Sawuli agiye kurwana n'Abafilisitiya, agwa mu ntambara y'Abafilisitiya. Aguye mu ntambara y'Abafilisitiya, umuntu ajyana inkuru yo kubikira Dawudi, azi yuko Dawudi anezererwa kuko yari umwansi we yari yaramwoboye abamukirira. Ajyana inkuru yo kumubikira, wa muntu yajyana inkuru yo kumubikira umwami Dawudi. Aramubaza ati none byagenze gute? Aramara ko ariwe yamuhohoje. Icyo yakoze ni iki? Yaciye agandara araboroga kubw'umwansi we. Wewe wumvise umwansi wawe yapfuye,
worira ukagandara tubagabo ngira ngo wogira fete wogira umunsi mukuru imana igomba ko tubagabo saho gusa byahereye Sawuli amaze gupfa Dawudi akaba umwami amaze kuba umwami icyahabaye niki nuko umuhungu wiwe Abusalomu amukubita kudeta amaze kumukubita kudeta acaragenda ahungira ku musozi Elayoni ahungiye ku musozi Elayoni abantu ba Dawudi bagenda bikorera amaboko bambaye ibirenge bisa n'umwami yambaye ibirenge gusa yikorera amaboko ahunze umuhungu we Abusalomu haza umugabo witwa Shimei agenda gutuka ingenda ngo wagipfuwe wamugesera we amaraso yabo kwa Sawuli wishe bagiriye nabi akugarutse ku mutwe amutera amabuye amutuka we Shimei igihe kirashika Abusalomu umuhungu wa Dawudi bariko bararwana aca yiruka ari ku nyumbu cyane ku farasi aca hura n'igiti cy'inganzamarumbu umutwe wiwe ufatwa n'amashami Abusalomu arapfa bashiriye inkuru Dawidi Yowabu ashiriye inkuru Dawidi niko nakubwira ukuntu dukwiye kuba amahoro tugakunda abansi bacu bashiriye inkuru Dawudi ararira kuko umwana bapfuye umukuru w'ingabo Yowabu ati umuntu aratubaramara turarwanya urugamba turanesheje mbona ariko ararira ngo umuhungu we yapfuye kandi umuhungu we yaramuhoye yaramwangaje uko niko abantu b'Imana bagiye kubagaho Imana ifashe kandi dukwiye neza ntibihereye ngaho Dawudi asubiye ku bwami atabarutse agiye mu gihugu Shimei we yamutuka aragaruka amusaba imbabazi aramubabarira mbega wowe urababarira abagututse bakakugirira nabi tubagahore nk'uko Imana yacu ari agahore mu guheraheza dusome aya majambo yanditswe mu Bikorinto ba kabiri igice cya 13 ku murongo wa 5 Abikorinto ba kabiri igice cya 13 ku murongo wa 5 dusome Abikorinto ba kabiri 13 igice cya kabiri cy'Abikorinto igice cya 13 ku murongo wa 5 bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera bari mwebwe mwiraba mbega ntimwiyizi nimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe kiretse kumbure murabahinyuwe bari mwebwe mwisuzuma ko muragaho bari mwebwe mwiraba ko muragaho bari mwebwe mubona uko mumeze kugira ngo muheshe Kristo icyubahiro Imana ishimwe cyane mbega nibo baba barahinyuwe tunamika amaso yacu mbega uragahore cyangwa barahinyuwe nturagahore isuzume uce uze upfukame nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko bagahore nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko ubuku bwa kabiri nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko ukunda abansi bawe nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko usengera abaguhama nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko ugirira neza abakugiriye nabi nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko uriya witwa umwansi wawe yitwa umukunzi wawe nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko utanga ikigongwe nk'uko Sawuli yahaye ikigongwe Shimei nkora iki kugira ngo ndongo ubwami bwo mu ijuru nuko ukunda utagukunda nuko Sawuli yakunze Samuel nuko Dawudi yakunze Samuel atagukunda reka dusenge Imana tuze dutemukana dusenge Imana kuko Imana ikeneye kuba gahore kandi kuba gahore ikiganza cy'Imana kizoba hejuru yawe nk'uko ikiganza cy'Imana cyari kuri Dawudi
harageze aho Sawuli abarira umwami Dawudi ati wowe uzoganza kuko yari amaze kubona yuko Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe na Dawudi. Nawe rero bagahore ukagira neza abanzi, ukagira neza abansi bawe, ikiganza cy'Imana kizoba hejuru yawe nk'uko ikiganza cy'Imana cyari kuri Dawudi. Nico gituma rero niba ugomba kujya mu bwami bwo mu ijuru, nubagahore, nufashe abandi, nukore ibikorwa by'Imana, nugirire neza abakugirira nabi. Dusenge Imana. Turagushimye kuri Imana yera, Imana y'imbabazi nyinshi cyane, uri Imana y'abahore, kandi abaza kuri wowe bose ugomba kuba bagahore, ugomba ko bagira ishusho ya Yesu mu guharira, mu kwihangana, mu gukora iciza, mu guhezagira n'abazi n'abavuma, mu kubakunda, mu kubasengera, mwami mu kwiyambura n'uburyarya nabwo, mwami umuntu akaza afise umutima w'ukuri, umutima ugomba gutungana, umutima ugomba kwezwa. Turagushimiye kuri aba baje koga mu maraso ya Yesu Kristo, baje barondera imbabazi z'Imana muri kano gatondo. Ubagire neza, ubuntu bwawe bubashikeko, ubaharire mu by'abatsinze, hanyuma muri wa munsi tuzohabwe kaze mu bwami bw'ijuru, tuzohabwe kwinjira. Mwami umuntu wese ariko arakura icomubuza, mwami kuzokubona, icomubuza ubugingo budashira, bose ubaha ubugingo, mwemu yera abaha ubugingo budashira. Ijambo ryawe mwami riraha ivyizigiro, riraha agakiza. Urakoze kutuza, urakoze kubikoze, yabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen.